nanibagiye ko indazi bazaraba bajwe n'urukundo. Iyo uzubwiye ibintu by'urukundo ko zisha zirakara. Okay, mbwira basi ijoro rimwe nangahe? Uvyemeye nta n'impamvu yo kuja muri loge. Unabishatse aca tubikorera nyene. Hama mahera nakuriha muri loge mpite nayaguha. Sumiza wiswe amazina menshi urihangana, wiswe umunyabyaha utigeze ukora icaha, wabambanywe n'ibisumu utarega isumu, ariko byose warabirengeye ukomeza umugambi wo gucungura isi. Sishobora kubwira ikirenge mu cawe kuko wowe wari ntungane, ariko mwami wemeye kugumana nanje ntushobora kunywera kuri kino gikombe. Yesu ndagukeneye mwami, ndakeneye inkomezi zo kugira ngo ushobore kwikorera umusaraba. Wewe wacunguye isi, ariko jyewe gucungura umuntu umwe ndumva binaniye. Kwitwa indaya, kwitwa igishushango birandambiye. Mwami yarangwino nabara. Shitiyeri wakikugiva ubona kujya mu demo ari mu ntono y'umwana wiwe. Banza tuzi umwana abanza akire, hama uzomusabe atekanye. Reka niyo kwima hazoguma nkuko yahaye abandi. Ahubwo reka subira inyuma ndamusaba imbabazi, ndamubwiye ko ari shetani yambeshe, ndabizi araza kumbabarira. Hama nzomugiye amaze kungirira icizere. Shiri, udatuma ndagukeka, udatuma nibaza kudakunda umwana wa nyange. Yoshe, ninde yakubwiye ivyo bintu? Ninde yakubwiye ivyo bintu n'ingene urya mwana wa nyange arije ndamwitayeho? Ninde umuntu andusha gukunda urya mwana frema? None ko yarambwiye ko bamujanye kwa muganga utavyitayeho, kandi ngo yari yuburotse. Shiri, uri siri ko mwe yokomeza kwizera? Bembwiza ukuri, nimba nyange basi utamukeneye kira ndondereye inzira ndabigenza. She, niba bambwiye ngo ngume ngaha, nayo ubundi bwo nanje nari nataye umutwe, kandi n'ubusanze guma ndabatelefona kugira ngo menye ingene umwana amerewe. She, abanyagahinga batanguye kuduteranya tutaranarushinga. Umva urugo rwacu ruzogera hehe utanguye kumviriza abantu utanambajije?
sorry. Iyo habayeho ibibazo habaho no kwikekana, kandi azura umuntu mwiza my love. Kazima umwana bamutabaye atarasinzikara. Shiri, ujya mwana ndamugushize mu biganza, kuko mbonanye nawe wasa n'ubusamara. Ubu ikibazo cyose kizomubaho ni wowe nzokibaza. Mfashe ntihongere kugira ikibazo na kimwe gishikira ujyamo. Shiri, umwana n'umugisha. Sinumva ukuntu iyo bamutwara akamutwirukanga. Nyange, biraboneka ko waronse umwana hataragera. Warukira umwana kabisa. Kandi ubwo burangare bwawe sinshobora kubwemera, kuko sinumva ukuntu tuhora mu ngorane z'umwana afise nyine. None ko atayindi nkuragiye, ni gute umwana kunanira gucunga? Nyumva neza Nyange, nimba naraguhaye indaro bisobanuye ko yaba wewe yaba umwana wawe mwese mugize ibibazo ni jewe vyobazwa. Rero sinshaka guhora mu ngorane kubwo burangare bwawe. Right? Mumbabarire. No, it's fine. Ibibazo byose nabigukuyeko, kuko sinumva ukuntu mwese mworangara umwana agahora mu bibazo ibihe byose kandi muri ngaha mwemye mukuze. So umwana gushika ino saha namushize mu biganza bya Nyenga. Renka ni intwari yanje, azi kurinda ico ashatse kurinda, azi gukunda ico nkunda. Ubu sinzosubira kuraba Nyange, nzohangana na Nyenga, kuko nimba adashoboye kurinda umwana wa Nyange, ni gute azoshobora kurinda umwana tuzovyara? Kandi jewe ndagiye, ndacerewe ku kazi. Ndashobora kugenda. Jerry, turajana canke ucutera utawe? Oya, reka nje cyafata imoto, ahubwo wigenda ku kazi. Jasigara nganira n'abakobwa. Okay, turasubira. Naragusabye imbabazi, byaraheze. Naragufashije kuva ku ntango kugeza aho umwana akize. Raba n'uno mwanya ndacyari kumwe nawe. Ndagushimira cyane. Nakajya kantu umukozi yavuze ko gucungisha umwana aringa ntigene kamuteyemo kugira ntasubire kugutesha umutwe, kuko narabiketse ko mutabanye neza. Ivyo abakobwa ndabizi. Ivyo ntibikuraba, kandi ntuzongere kwinjira mu bintu bitakuraba. Twebwe tubanye neza. Yo kubandanya nihishe, ariko mvuga ukuri di direct. Nyange, umwana yarakize, rekera ijoro turarane
kugira duserebure gukira k'umwana wacu. Reka nze kukumvisha uburyohe burenze ubwo mugabo mwabyaranye yaguhaye. Ndabizi neza uburyo uza kuronka. Nta hantu na hamwe ugeze uhura nabwo. Nta n'umugabo n'umwe yabuguha atari jewe. Nyakubahwa, waramfashije ego. Ndagushimira cyane. Ndagusabye ntutume nkubahuka. Va hano utaha mu mahoro. Soma basi akabizu kamwe gusa ko kunshimira. Hama ibyo kuryamana tuzoturekora. Nubona ngo yaravyaye. Ugeni Mariya mweranda. Nubwo ugira gute, nta kintu na kimwe uzomukurako. Ariko jewe twumvikanye. Sirakuva? Pano nyene. Hari umwumvikano dutegerezwa kubanza kugiranira. Utaha. Ejo uzogaruke tubipange neza. Wowe nagutinya kubera ukijijwe. Burya nabona yoma nkuko yahaye abandi. Sha. Uri cyiza ariko. Icyo uzonsaba cyose nzogikora. Hagize umutima sha. Nawe umubiri wawe muri ya recherche. Ukuntu kuze wawe ari kigoye. Ibaze ushikana zino saha nta kintu na kimwe arasaba. Warindiriye tubanze dukora ubukwe. Mbona gute? Reka tujye show. Twongere dukore business. Ta. Ejo uzogaruka tubivugane neza. Undi nari mubiki. Ewe Thierry, uri kicucu. Ushaka batagushaka. Kandi cyo kicyumukuze kigushaka. Uciye ubwenge wa mukobwa we. Ubu rero wabonye ko utakintu wakorera imbere y'ujya mukobwa. Wahisemo kunzana hano kugira tugire icyo tukoze n'ibyo tuvuga. Hama ugiye komitiye kuvisita muri hoteli. Kuvyukuri amahoteli yose namaze kujyama mu Gitega sinayibwo abone hoteli nziza nk'iyi La Colombe ni ya mbere. Uziye ko ivyumba vyabo byagutse bifise matera nziza ya matera ari première qualité nizo bafise. Igitangaje ivyumba vyabo n'ibinini bafise na sala. Ahubwo simbona impamvu twicaye hano turagenda tukicara mu cyumba kugira tuganire twongere tunabikora. Reka kwihuta wa muhungu. Uyu mubiri wose ni wawe. Umutima nawe urabizi ko ari wamuvyarawe. Humura rero mbanze nkubwira icyo ndagukenereye. Nitwamara kumvikana urankoze icyo ushaka cyose. Banza usukire kwanza hano muri aka kajimvange ngarura ubwonko kugihe. Jineze ko kijijwe. Kumbe n'agahiro arabako. Ubundi ndakijijwe kandi si yose irabizi ko nkijijwe cyane. Mbere no mu rushengero wacu nta muntu ndusha gukizwa. Sukira abana
kuba kwisi no kugira ubwenge. Okay. Icyo nshaka rero ni urupfu rw'ujya mwana, nubwo yojana na nyina ntacu, ariko cyane cyane ujya mwana. Ushaka ko ndamwica cyangwa ushaka nakurondera abicaye? Uko uzobigenza niwe uzobimenya, ariko nshaka ko ujya mwana atabaho. Ariko unyumvirize neza, nkeneye ko bizoba nk'impanuka. Nshaka ko sheri wanje atazigera keka yuko hari aho naba mpuriye n'iyo mpanuka. Deal? Ushaka ko ndabigenza gute? Wabipanze gute? Uko bizogenda nuko wewe muzofatana urugendo na Nyange, uzobwira Muheto ko Nyange wamukunze, uca umusaba mu gusabire mujana ahantu. Muheto wowe uzomubesha ko ushaka umuproporizayo, kandi ndazi ntazoreka kuguha ipasi. Nyange nawe ndabizi neza ko ikintu cose Muheto yomusaba ashobora gucanga, azoca amubwira ko hari ahantu abatumye mwene. Wowe rero uzoca usaba Nyange ko umwana munsigira kugira ngo mugende mwenyene. Nyange ndamuzi, ntashobora kunsigarana umwana wiwe. Uzoca umubwira ati ntaco reka umwana tumutware. Ugezeyo rero niba uzorondera ababire bakamugufatira ukabanza kumurya nk'uko wabishatse, hama ukamwicana na rujya rwana, niba uzobimenya. Icyo uzokora uzogaruka urira cane, uvuge ko wahuye n'abicanyi bakaguhatsa, ariko ko Nyange n'umwana wiwe babigiriyemo. Umva bitoroshe? Ibyo biroroshe kabisa, maze nzoca nikomereza inzi ndiko ndavirirana hamwe. Muheto mbonye abona ko nagwanye urugamba rukomeye. Ariko nizere ko amafaranga azokora atazuba yavuye mu mufuki wanje. Habe namba Muheto naramusavye miliyoni 2 kandi ndazi zizokwira, ayo ndafise kuri jewe. Ivyo ndumva ari sawa, ico kiraheze. Ahubwo nta kuntu twafata icyumba tukaraba ko twakwigenza. Banza ugende wumvishe muvyarawe, ninabona vyumvise akavyumvisha na Nyange, uwo munsi tuzoshaka turana ijoro ryose. Okay, reka ngende ndabikora ubu nyene. Nyange ugiye? Muheto yandukiye amafaranga muje kugura impuzu, uzogenda nambaye muri ka kazi azodutamwo na tiyeri. Ningi Benuke ntutwaye umwana, uri bagiye ko arije bamucungishije, cyangwa utinya yuko uhava usanga namurungikiye bene wabo mw'ijoro? bene uvuga ni ya madamu korora. Mbega urazi ko umunsi umwe bajya abana bamunigagura batiza gukwishyuza amaraso yabo? Uyu guma wihakana, urazi impamvu Imana agumye imukinga imfura n'umutegura kuva umunsi umubyara? Impamvu ntarakwisha muri nico cane nuko gushika ubu utari bwigere numva uvuga yuko navyaye, ariko gutanguye kumena amabanga, urupfu rwawe rurageze. N'ubundi nari ndabizi ko umunsi umwe nzomenya ibanga,
niyo mpamvu nigeze ndagushaka iruhande yanje. Ndakeka nk'ubu muheto waratanguye kubimubwira. Nkuba bimenyeje wumva nzambaye wande. Muri aka gace kose banzi nk'umuntu w'intungane. Bazi ko Kristo yankingiye icacu gusambana. Na muheto wanje ni manzi. Akeneye umukobwa atigeze agendera mu busambanyi. Kandi uwo nawe ni jewe. Ntarigera nsaba ko tubikora. Twese turindiriye umunsi w'ubukwe. Kandi namwemereye kumuvyarira imfura. Ibaze rero aramutse amenye ko maze kuvyara. Wumva atavunika umutima. Icyo mbona coco shetani kurimwe ntizorekeraho guhemuka. Mbabajwe n'umugabo araho w'intungane muheto agiye kwinjiza dayimoni nkuru mu nzu yiwe, ariko Imana ntivogega umunsi umwe izokumara amazi. Niwe wizomara amazi inshuro nyinshi kuko uramaze kumaramara. N'uburaba ugendana ibimaramara vyo kwitwa indaya. Ibigeragezo by'ubuzima ntibitumye wiheba, tsinda gutsindwa ntunanirwe n'umusaraba. Yesu yarangije byose.